inshuti ya bose yo ni inshuti yawe mama kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara niziye no zidondagura nkazima urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa tudatevye rero reka twinjire mu kiganiro nyezina aho naho murumva umwe muri bo avuga ko yituye ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose kikamuvura ingwara y'umutima yaramaranye imyaka itari mike uyundi nawo hypertension ndetse hakabaho n'uwundi avuga ko atashobora kuryama canke ngo afungure mupfasoni tubasanze ngahanye ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose duhere ku mwidondoro wanyu mwatubwira mwitwa bande muvahe mwaje gukora iki ngaha je nitwa Anastasiya Ntiroranya nkaba mba mu ntara ya Rutana muri komine Musongati muhuza kwivuza n'Igitega je naragiye Musongati ndivuza keshi haheze imyaka 5 nivuza ingwara y'umutima vyarase ndivuza cyane biragira no kugera ku rugero ibinini byose bampa byanka biranka gose nyamvuga ati rero none no hitamwiki tije ndapfuye nta kundi sinzi renge Imana ikora nza numva umuntu avuze ati Igitega hari abantu bavuza imiti kama ati murazoze ndabajyane duce dufatana n'undi muhungu duce turaza kwivuza maze kuza kwivuza jewe beremana ngeze ku rugero rwo gupfa gose rwo gupfa hanyuma rero bamaze kumpa imiti ndayirya ndayimara maze kuyimara niho numva agahengwe kwe ndakumva agahengwe sawa no gukora ngenda nkakora nkafata isuka nkarima kare ngiye gufata isuka ngo ndime umutima wacu gumugira gugugugu bikanka ko nokora ko isuka ariko kugeza isaha ndagenda nkabagara nk'ibiharage mbega ico gihe muza kwivuza ubwa mbere mwari mumeze gute mugeze ku rugero ruwe je rugero ari ngeze ko imitsi yoba yari yarazivye gose iraziba kugeza aho ibintu byose ndiko ndatambuka bitakunda nuko sohoka ni mu rugo ngo nje mu rugo ariko kugeza isaha ni kwisoko naje kurema ahandi ho kweri je igihe nazino no kuri nari merewe nabi cyane ndavye ku rugero ngeze ku hari nk'ibimenyetso iyo ngwara y'umutima wagendana ico gihe byakwereka ati kabisa uretse kudadarara kw'imitsi n'ibindi hari nk'ibindi bimenyetso iyo ngwara yakwereka ibimenyetso nyamukuru aho nicaye hose haragera igihe ukamengo ndapfuye neza ukamengo ndarangije nyene haheze umwanya nkumva birarenganya hagasubira hagahera umwanya nkumva bibaye kwakoni mugabo bigasubira bigahera ndafise icizero kuko ubu nafata isuka nkashobora kurima kandi nkashobora kubagara nk'uduharage hariho abantu bakunze kuvuga bati mu kigo inshuti ya bose ati imiti yaho iri ku biciro byo babiri hejuru wowe nk'uwari umaze kwivuza kwivuza niko bizi oya je nasanze aho amahera nayatangiye nasanze ninga habaye kamahera y'ibisanzwe kuko ndavye ku bitaro by'amaso nari maze kuza nk'injuro zirega 5 kandi sinasigana n'ibihumbi 80-60 mwebwe rero muvuga muti ibiciro mu kigo inshuti ya bose nibisanzwe kuko n'ahandi naho genda mu bitaro byose usanga ari uko nyene hari ikindi kibazo gikunze kuvugwa rimwe na rimwe ugasanga abantu bariko baraciyumvira bitiranya ubuvuzi kama ko bwo bari nk'ubupfumu mbega mwebwe nga mu kigo inshuti ya bose niko mwabisanze oya je aha hantu nasanze bidasa n'ubupfumu kweri namye shingine ntahe n'umupentegoti yari karambari ati ndomuzane namubariye ko bidasa ni ku bapfumu kweri ikivyerekana nuko uje ngaha bagupima nyene kandi bakaguha imiti utarinze guhamuririza hari nk'abandi bantu ugiye kubwira ati nyamara mu kigo inshuti ya bose baravura je ndabashingire ntahe kuko numvise agahengwe vrema no
noshinga nta nkababwira ati namwe muraze kwivuza mbere mari sawa. Nk'abantu wewe ubabwira ijambo irihe kugira ngo ntibagume muhira ngo bari hari yanye banka kwitura ikigo cy'ubuvuzi kama. Njye nama ndababwira ati hari y'Igitega hari hantu bavuza imiti kama uzoronka amahera araza ndamujane. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo mugisanga ku isoko ya Kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema nk'Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe izo ngwara barazihana. Shinga ntaye twasanze nga anye ku kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega duhere ku mwidondoro wanyu muri bande muva hehe ko twasanze nga mwaje gukora iki? Naje kwivuza nsanzwe mvuka mu Rutana muri komine Musongati. Nitwa bande? Nitwa Nyawenda Vesa. Mwaje kwivuza iki? Cyo kwivuza hypertension na isitoma. Ni rya mbere mwitura kino kigo cy'ubuvuzi kama? Ni rya kabiri narahaje bwa mbere. Maze kuza ubwa mbere narivugije intaye ntayishinga no kuvuga nta tiro naronka nta kantu k'agakorwa nagomba gukora ariko ubu ndagakorakora nuvuga mu bisanzwe nta tiro natora amari gutora no muti ngaha itiro nacenda rironka ndumva yuko ni mubiri hare gahengwe kabonetse ico gihe waza kwivuza ubwa mbere wari umerewe gute? No kuvuga ico gihe naza kwivuza ubwa mbere nari merewe nabi gose mbabaye cyane nagiye kwivuza Ikibuye ku bitaro barampima bamaze kuntora hypertension barambuza indya ziri mu mavuta barambuza umunyu cyo mba ndifata ko nyeremba ndabiheba nihogeza n'inkubu mugano mvise hari ikindi kibazo mu mubiri cyaje isitoma be n'amaso nico nje kwivuza. Uretse aho Ikibuye utubariye hari ibindi bitaro woba uri ritowe imbere kuzanga mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose? Narivugije aho nsanzwe mvuka ku bitaro bitoye barabura umuti wo mpa ushobora kumvura ikore kuhavara ntumbera Ikibuye Kibuye naho nyene barampimye bamaze kumpima ndabasaba imiti igisanzwe ipfufaza hypertension barayinyima maze kuyinyima rero niho nahura n'undi muntu umuganga akora aho mvuka aca ambare ati rero iyo ngwara hari ikigo Igitega cyo ku nshuti ya bose gisanzwe kiyivura arampa nimero z'irivuriro izo nimero turavugana nabo bakorera ngaha nikore gupanga umunsi wo kuza duhe tuzana n'uyo mukenyezi ujya waraje turivuza agahengwe turakaronkanye kandi none gasa nk'akabonetse umuntu yaba wari imaze igihe wirwa muhira atacushoboye kuba uhiminwe hagere igihe ushobora kuronka icyo ushobora gukora agahengwe kaba kabonetse. Mba mwari mwituye ibitaro bitandukanye mubona ntacyo bibaviriyemo muritura ikigo inshuti ya bose mbega muhimaze gushika ngaha babakiriye gute? Batwakiriye neza nta n'abantu benshi twahasanze nk'uko uno munsi duhasanze abantu. Muvuze muti babakiriye neza mushatse kuvuga iki? Twashitse bacha twakira hanyuma mumaze gushika aho mwigana ingwara aho byagenze gute? Twariganye baratabaza ati nawe mwatekeye amafaranga ngana kunuku dutego tizana amafaranga tubandikira umuti muze kwivuza baratwereka ngire tuwufata amatora ufata rero agahengwe karaboneka. Hari abantu bavuga bati ibiciro mu nshuti ya bose byoba biri hejuru wewe niko ubibona uravye n'akamaro ko mbure umuti ukugirira? Ibiciro si binini cyane ariko nk'igihe twaza amafaranga yari meze nk'ari hejuru kanini cyane mugabo no musi usanze atubareye ko bakora ibiciro. Ubu rero turasanze hano kandi mwagarutse irigira kabiri uno musi naho muje mubiki? No musi nje kwivuza ingwara y'umushishito n'amaso
mbega ivyo navyo kumbure mwa mwatanguye kuvyumva ryari? Ibyo igihe twabyumvira naho mu ntango tuje niho batubarira bati n'izi zindi ndwara turazivura. None mwamaze kuronka uwo muti w'amaso n'umushishito? Ego umuti wawe impaye. Ego. Mbega musanzwe muri abemera Imana no kuvuga abasenzi? Ego turasenga. Musengera mu idini riri? Ekereziya Gatolika. Hari rero abantu bakunze kuvuga bati ibi by'imiti kama ivyo bari nk'ivy'abapfumu, we nga mu nshuti ya bose mbega wabibonye gute? Niko bivuga nawe? Nga haratandukanye ne ku bapfumu. Umupfumu akubarira ibintu avanye mu mutwe, muganga uhashitse baraguha igipimo bakagupima bivanye n'ingwara uvuze, akakubara ati ibiharuro ufise mu mubiri bimeze kunuku. Nico gituma renga hasomba ku bapfumu. Imiti babaha mubonye ukuntu itegurwa byo biba bitandukanye na biriya bindi tumenyere byo mu bapfumu? Imiti yo kuri rivuriro iteguwe neza, ntibisa niyo isanzwe iteguwe n'abapfumu. Gituma bidasa uranomengo ni machine yisya, ngayiteguwe n'umupfumu asekura mu isekuru. Nukuvuga umuti waguhaye rakubara ati urofata kunuku nawe ukandika mu mutwe ingene ushobora kuwufata ngine muganga yakubari. Hanyuma rero mwatubwiye muti musanze mwemera Imana, mwisonze rero ivyiza byo muri kino kigo inshuti ya bose, mwebwe nk'ijambo muge kubwira abandi bene gihugu hari yanyu ushobora gusanga bakitswe n'amagara mugabo badashobora kwitura ibigo by'ubuvuzi kama na cyane nk'ikigo inshuti ya bose nk'ibi. Ni kuvuga umuntu yo muhanura ati urashika kwivuriro wivuze kuko nakara amagara asumba amajana. Na cyane nko kigo inshuti ya bose. Tishika wivuze ukahavuga iciza wahabonye maze kubana uhivuza ugatora gahengwe na busho hazana ubundi. Nkuko natwe twagarutse ngaha tuzanye ubundi. Reka tubashimire. Murakoze. Nahuriye kandi n'ubundi yaraje kwivuza amaso, nawe aratubwira uko yamenye ico kigo n'icizere afise ko ingwara y'amaso agendana igiye gukira bivanye nuko yituye ikigo inshuti ya bose. Atangura yidondora. Jewe nitwa Niyonkuru Pascal. Pascal musanze muvahe? Mva mu ntara ya Rutana. Ego. Twasanze ngaha ku kigo inshuti ya bose, mbega muba mwaje kuhakora iki? Jewe maze imisi numva ku maradiyo yuko ikigo inshuti ya bose kivura neza kandi ingwara zitari nke wanashaka, hanyuma rero nari ndamutse nza kwivuzaho. Ego. Mwari maje kwivuza iki? Ego jewe nkiza nari nsanzwe nje kwivuza amaso Igitega, nca mvuga nti reka nce ku nshuti ya bose naho mbanze ndave. Ego. None aha ku nshuti ya bose uretse kubyumva ku maradiyo mwahamenye gute, mwagira icizere gute? Kimwe hari abavuga yuko bahaje baratora agahengwe, iyo umuntu rero amaze kuja akavuga ati ndafise agahengwe, n'abandi usanga bagiye kuraba yuko vyotera biza kurushaho uko baba bari basanzwe bameze. Muvuye mu Rutana murashitse Igitega, muranguruye mu kigo inshuti ya bose kiri ku musozi wa Rutegama, mbega mumaze gushika muri ico kigo inshuti ya bose babakiriye gute? Ego tumaze gushika batwakiriye neza, mbere aho bakirira abagwayi hari n'utuntu tumanitseho tw'ingwara zimwe n'ukuntu bayifata, ivyo novuga posologie de médicament. Ego ushitse barakwakira neza nkuko urahasanga ubujejwe accueil, amaze kugira accueil de patient uridondora hanyuma akakugira fiche, après ugaca ugenda aho no kwita muri consultation ugereranije nuko mu bindi bitaro biba nukuvuga basuzumira abagwayi. Ego aho basuzumira abagwayi, hanyuma ushitseyo uravuga ukuntu umerewe hanyuma hakakwandikira imiti. Ego. None mwebwe muri ko muraraba ukuntu mwiganye ingwara n'ukuntu babakiriye, hari icizere bibaha? Muri make iyo umugwayi agwaye agashika kwa muganga, icambere akiva muhira abafise ico cizere. Kuva muhira uvuga ati ngiye kwa muganga ni cizere bwa mbere, hanyuma bwa kabiri kwakirwa ukaronka n'imiti ni intambwe yindi y'ukwizera, kuko ata cizere ufise ntiwogenda kandi n'imiti ntiwona yitora. Hanyuma rero umuntu afite ukwizera gukomeye mu gihe afashe iyo miti akumva ihinduka ry'ubuzima bwiwe. Nanje ndovyizeye umwizero wowo ndawufise. Hariho rero abantu bakunze kuvuga bati mu kigo inshuti ya bose ushobora gusanga bo basaba amafaranga menshi, mbega we niko byagenze uhejeje kuhivuza? Kibazo cy'amafaranga muri make uravye umuti ubutoye canke uravye ico wobukumariye ntawovuga ko amahera usanga aba ari menshi. Hariho rero abantu bakunze kuvuga bati ikigo inshuti ya bose ati boba ari nk'abapfumu, mbega we ubusanzwe uri umukristo usengera mu ishengero irihe, ibi by'ubuvuzi kamwe uravyemera? Muri make kuvuga ko ari abapfumu, je ivy'abapfumu ntavyo menyereye, wanashaka imiti y'ikirundi nayo nta niyo menyereye, nsengera muri Katolika.
katolika mbere ariko ari umuti w'ikirundi je ntacu nyicira mu gihe cyane cyane mbona ukuntu meze mbona hariko indication ya posology y'imiti nka kurya kw'imiti y'ikizungu uretse yuko imiti y'ikizungu ihari après la colonisation nta kindi je no vyongerako uvuga ati ikigo cy'ubuvuzi kama ntaho bahuriye n'abapfumu ntaho bahuriye kabisa uko umuti burya umupfumu igituma bamwishyiramo kurya nuko akenshi arabishyiramo ububeshi hanyuma ukuntu ategura umuti wiwe ugasanga ari ukuntu utegura winyegeje ugize ibi n'ibi ugasanga rero mu migenzo rukristo ntivyemewe muga ku nshuti ya bose mbona nsanga imiti iri ku ma etagere nk'uko mu mafarumasi usanga bimeze bimwe bimwe mwebwe murashinga intati ntavyo bupfumu kabisa birimo muravye n'ukuntu imiti itegurwa n'ukuntu ipanze muremeza uko ari nka bijya nyene vyo mu mafarumasi tumenyereye nubwo iyi yitwa imiti kama ego ndabiravye mbona umengo birateguye neza kuko ndayisanga ahantu iri muri stock hanyuma hejeje kwandikira umuti ukabona ko agiye kuwutora harya akawutora harya hanyuma ahejeje nk'uko yoba compresse kire canke nk'uko yoba compresse bihuye n'amafaranga washoboye kuronka gaheza kakuzanira ugaca akubwira ukuntu uzoyifata yego mwebwe mutubwiye muti ntaho bihuriye n'ubupfumu tikani mu kwizera kwa ntaco batakariza mbega nk'abandi boba birengagiza ico bita ubuvuzi kama we nkuje kwivuza mu kigo inshuti ya bose ubatera kama kaye cyangwa babwira ijambiri ndavuga nti ukuntu abavuwe tugenda dukira nivyo vyoha kurushaho intege abandi bagwaye nivyo bituma abagwayi baza kwivuza ndavuga nti ugukira kwacu bizotuma biyongera kurushaho we mu majambo make umuntu aruko arakumviriza uvuga ati nitwakira tuzoshinga intahe twamamaze ibikorwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose yego cyane reka tubashimire murakoze tubipwize no gukira murakoze cyane ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofos Akado mu Cankuzo mugisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema nk'Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'Ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'Ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe izo ndwara barazihana